ngo Imana ngira guhaye visa ndakubugunguri ngo urinde ugiye Buraya nizo sibitangaza no Iburaya si mwijuru ni mwisi kuja muri Canada kuja mu Bwongereza kuja mu Faransa ni kwisi ivyo ni ibintu bisaba kurondera visa kurondera passport ubizikire byose ukabikora hamukagenda sibitangaza rero numva yo je nuhanura abantu bariko baradukurikirana kuri Roy TV yuko cyane mwosenga mukarongorwa n'Imana ntimurongorwe n'abaprofeti ntimurongorwe n'abahanuzi kuko abahanuzi bakino gihe beshi nabi binyoma ariko kandi hariho n'abahanuzi b'ukuri ntabwo bose ari binyoma hariho n'abaprofeti b'ukuri bakorera mu ngabire yabo bakorera muri do yabo bariko barakora mu muhamagaro wabo ntabwo ari bose ari binyoma nkuko rero tubatandukanya biciye mu ngeso mu byo bigisha ari ubatandukanya rero ibyo kuza turahendwa ngo Imana ngivuze kunuko tuvyima amatwi abo ni babandi nyene Imana yavuga bazoye kwiyadukiza bigira ko bavugishwa kandi bahanuzi naho tubasuzwa naho tubapimira Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bameze neza aho ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera tukumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze ko iki aho nabandi bazanira abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umuvuga butumwa yambaye neza cyane aberewe aho tuza kurabira hamwe bimwe mu bimaze iminsi biriko biraba haba muri gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa hirya no hino cyane mu bijyanye n'amashengero ushobora kuba namwe mwarabibonye ugasanga n'abavuga butumwa b'ibinyoma kandi ugasanga ko n'abavuga butumwa bukuru ushobora kuba byaragushikiye urafite icyo bivuga ko muri commentaire ushobora kuba warahenzwe cyangwa ushobora kuba warahenze abandi urafite icyo bivuga ko muri commentaire turi muri iki gihe cya none rero aho tugiye tubona umuntu uno munsi ngo ni umukozi w'Imana hirya no hino ngo afite ishengero aho ushikoza wumva ngo haje no kushengero kwa naka hariya no kushengero kwa naka hariya naho ni kwa naka aramaze kukomerekeramo rero benshi bagiye batandukanye hari abamaze kwibwa mu buryo bugiye butandukanye ugasanga baragurishije uduparcela twabo n'ibindi bigiye bitandukanye ugasanga umuntu araje ngo umukozi w'Imana araguhenze ngo umutwaro wawe ndagusengere ngo ariko imbere ko nzo kudugira umusozi hari amafaranga ubanza kumva ushobora kuba utayafise ukagurana hirya no hino ukirukanga ugasanga wariye amadeni barakuriye amahera atari make ushobora kuba byaragushikiye cyangwa byarashikiye umugenzi wawe cyangwa uhora ubibona mu kibano aho uherereye urafite icyo bivuga ko muri commentaire ari nacyo gituma uno munsi ndi kumwe n'uno muvuga butumwa kugira ngo aduhe umuco ku biriko biraba n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kurabira hamwe ariko imbere ko tunjira mu kiganiro kandi ndamusabe yitondera abakunzi bacu ba Roy TV tuyage muza ati two tuyagana ndetse turabakire muri Roy TV murakoze cyane amazina yanyu babitande nitwa Ndacayisaba Viator aba nsanzwe ndumuvuga butumwa ko babivuze Imana ibahizagire cyane murakoze cyane muvuga butumwa muri eglise yahe sengera muri eglise Minerva mu Kigobe niho maze imyaka 15 sengera yego imyaka 15 sengera mu Kigobe muri Minerva akaba ari umuvuga butumwa bamwe mushaka kuba muzira kundi uvuga ubutumwa muri centre ville n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ase n'ibinyamakuru yahora akorera akavuga ubutumwa ariko uno munsi naho twatewe iteka ryo kumwakira muri Roy TV turishimye cyane kwakira umukozi w'Imana nkamwe n'iteka ridasanzwe muduteye ariko mbere ko tunje mu kiganiro turifuza kumenya bega ibi twatanguye ko tuvuga biriko biraba muri gihe cya none ngo bamaze kubibona aho muherereye canke mu kibano bimeze gute murakoze kumbaza ikibazo bwa mbere na mbere Yesu Kristo yaravuze yuko mu minsi y'iherezo hariho abazokwaduka bigira abakozi b'Imana abavugishwa canke abahanuzi ariko aravuga ati ico gihe nimwabona kigeze ntimuze mujeyo muzokumva mwisi haduka intambara z'impuha aho hazokwaduka intambara z'ubwicanyi abazokwaduka n'intambara zifatiye ku madini aho hariho n'abantu bazopfa kumbure ivyicaro vy'imbere canke ibindi rero Yesu Kristo yabivuze ko kigiye tugezemwo no kugenda umuntu wese ari maso kugira ngo ntazimizwe n'abamubesha ariko asenyuma kugira ngo imuhishurire imwereke abakozi babukuri n'abafeke uko byose birabaho aho Imana ibiguhishurira mu masengesho yawe uzogenda urasenga ubaza Imana
ku bwanyu nk'umuvugabutumwa mubivuga kwiki kubiriko biraba aho usanga hari abavugabutumwa b'ukuri n'abandi b'ibinyoma aho usanga hari ushobora kuvuga ati kubera umutwaro wambona ari munini ingorane ufise n'ibindi bigiye bitandukanye amafaranga yanjye ndetse gusengera n'abandi usanga ashobora kwigorera isengero akabasengera ataco yitayeho twarabibonye nka Twisi Ndikumana yitangira igihugu agenda mu bihugu byo hanze agasengera abantu nta mafaranga bakisha mu gihe tubona hari n'abandi imbere ko unamuha n'umutwaro imbere ko unamusengera imbere ko agira nico munavugana no kuronka nimero yiwe no kuronka umwana wiwe umanza gutanga amahera ku bwanyu mubivuga kuri iki ijambo ry'Imana rivuga neza yuko twarose ingabire ku buntu mu gihe Imana yaguhisemwo yagutoranije ikaguha ingabire y'ubuvugisho cyangwa ubuhanuzi nawe kugira Imana yiguhaye ubuntu ati amafaranga wayitangiye nawe uyitangira ubundi cyo gituma umuntu wese ariko abikora nabi abikoresha mu kugira ngo byaruze umusaruro uwo si umukozi w'Imana oya umukozi w'Imana nyakuri n'uwicisha bugufi n'umenya gutanga service mu mwanya wayimusabiye tari wenda kuvuga ati kugira nze ndindira kugira nze shira muri envelope amafaranga angana uko nuko abo bita bavugishwa bibinyoma abavugishwa n'Imana bakoreshwa n'amadayimoni n'izindi nkuru zitandukanye umuntu yahamagawe n'Imana Imana imukoresha uwo aciya bugufi kandi yakira uwo ari we wese ataco arinze kumusaba kugira Imana yaguhaye iyo ngabire nawe yitangira ubundi niho umutima w'Imana kunezererwa Imana bahizagire cyane tukiri ngaho nyene turifuza kumenya bega none wotandukanya gute umukozi w'Imana w'ikinyoma cyangwa umukozi w'Imana w'ukuri ko muri iki gihe umwe ko birabagora ndetse no mu minsi uzosanga bigugwa gutandukanya umukristo n'utari umukristo aho tugiye tubona ushobora gusanga murirwanya no mwirigara ariko dimanche ugasanga n'umukozi w'Imana afite amadrede afite n'ibindi bigiye bitandukanye murasangira inzoga murakubitizigara mugasangira ariko dimanche yakoze mu gakostume n'akabukare ameze neza kabwira ubutumwa ishengero ariko inyuma yaho kuwa mbere mu minsi isanzwe ivyo yarimo n'ibindi bintu muri ico gihe umuntu azobatandukanya gute azobamenya gute kugira ngo muri iki gihe abantu ntibagende baragenda mu nzira itari kugira ngo utandukanye umukozi w'Imana w'ukuri n'uw'ikinyoma Bibiri ivuga ati muzibamenyera ku vyo bama muzibamenyera mu ngeso mu nyifato mu vyiyumviro majambo iyo uri kubona umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana n'uwitorane canke uhamagawe n'inyungu ziwe uramumenya kuko iyo turi kumwe tukubana umwanya munini urashobora kwati urya muntu bivanye n'inyifato namubonyeko bivanye n'amajambo ariko aravuga urya muntu n'Imana yamuhamagaye kuko abihamagaye beshi muri ko muraganira uravyumva rero Bibiliya ivuga ati neza muzamenya ku vyo bama ingeso zawe ivyamwa wama nivyo bigerageza icuri kuri umukozi wawe ukuri nuko uri kurondera kumbure amaronko n'ibindi tubashimire cyane ikindi naco twifuza kumenya kera twarabona kugira ngo umuntu w'umukozi w'Imana w'umupasiteri runaka hari ibintu byasabwa hari amashuri y'abafise baramara imyaka n'imyaka bamwiga barabe ko rema bikwiriye hari byinshi byagenda biba ariko no munsi mu mashaka wa mwari mwigana cyo gasanga ati devera pasiteri kanaka ejo kugira gutyo gasanga ni wasigarongo ishengero kanaka mbega hoho bimeze gute kugira ngo umuntu barinde bamuha ico cyo kwitwa ngo ni pasiteri barabanza bakamwigako kuko ntushobora guha umuntu ishengero arirongore utabanje kwiga ingeso ziwe iyo rero babonye Imana yamuhamagaye akaba afise ingabire Imana hari cyamuganije cyane kubo kurongora ishengero si umuntu aguhitamwo we niwo mitamwo ngo nakubonye ngo afise ingabire ngo wigisha neza ngo ndagushoye ko amavuta ngo ndaguhezagire we pasiteri suko bimeze ubwa mbere na mbere urango umuntu Imana irinde imukoresha mu ibango ry'uwo pastori nuko uwo muntu aba afise umuhamagaro yahamagawe n'Imana nko nka jewe nivuze jewe ndi umukozi w'Imana w'umusemerezi maze imyaka ashaka kuri 13 14 ndiko ndavuga ubutumwa iyo rero mwishengero sengeramwo abungere bandongoye bansuzumye bagafatwa no kunyigisha bakabona bikwiriye barashaka kumpasha gikorwa kumbure cyo kurongora ishengero ariko sinavyitiramwo nabakozi b'Imana bakwiga ko bagakuraba babonye ko bikwiriye ko bishoboye ko kandi ico kikwa Imana ari yaguturanije aho iyo
baguhezagiye bagusuka amavuta nta cyakirimo. Ariko ikintu jewe ntashigikira nibajya abantu usanga bakijijwe hama amezi 2 amezi 3 babahaye ubupastori. Bijya si byiza. Twacu ubupastori ni gikuba kiremereye cyane, ni gikorwa umuntu abanza kwitondera hanyuma akiga mbere mu mashengero Pentecote ho urashobora kuba pastori umaze nk'imyaka 30 uhasengera. China hariho n'abahitagira imyaka 40 baragusuzuma bakakwiga ko bakora ko kamere mere ingeso mbi harimo muri kamere ari ibintu byinshi, harimo ubusambanyi, harimo ishari, harimo inzigo, hariho ubwicanyi. Muri kamere mere harimo ibintu byinshi cyane gose. Rero iyo bakwize ko bagupimye bagasanga by'ukuri urafise umuhamagaro wahamagawe n'Imana atari bishobisho, barashobora guhirima ngo pastori karangura ishengero. Tubashimire cyane kuko muko muraduha ngiye bitandukanye byahora bituzazana cyangwa bizana kuko abakunzi bacu ba Royal TV. Hari ibindi twifuza kumenya. Kera twarabona abantu babaca mu mashengero bakabahagarika bivanye n'ibyaha baba bakoze kanaka biboneka, ugasanga nk'iyo umukobwa yagiye kugira mariage afise inda babimenye ugasanga baramuhagaritse. Muri Katolika bavyita kumuca impongano, mu Pentecote n'andi maeglise yagiye aravuka ubu barakunda kuvuga ibyo kumutenga cyangwa kumuhagarika. Ariko muri iki gihe ntidukunze kubibona. Byo biriko biva kuki? Nibaza yuko iyo umuntu yakoze icaha kumuhagarika si byiza. Iyo umukobwa yatwaye inda canke umuhungu akamutwaza inda, yari umuririmbyi mu rushengero canke yari umuprotokole canke yari umuvugabutumwa canke yari umusenzi, iyo aguye muri erere yica kumuhagarika ntabyo jeshikira. Kuko iyo umuhagaritse ubwa mbere na mbere ibikorwa by'Imana ababivuyemo. Nukuvuga nimba yari umunyabyaha yahora abikora yishije, ahubwo acabikora vizavi, acabikora ku mugaragaro, bavuga ati arabavuga ngo bamuhaye satani. Iyo umuntu yakoze icaha so kumuhagarika, ahubwo no kumuhanura ukamusengera. Kuko iyo umuhagaritse ukamutima y'urushengero urumva yuko vy'ukuri satani niho amuboneye akagira kanya ko kumukoresha ibyaha ahubwo bikomeye. Rero ishengero jewe ndumukristo ntabwo ndongo ishengero babwiye ndumu evangeliste aravuga ubutumwa Imana yahamagaye muri 2018 mu kwezi kwa gatandatu kushika ngo ndashaka gukorera Imana. Ntabwo ndongo ishengero, ntabwo ndi pastor, ntabwo ndi umurongozi kanaka, ndigenga banyani majambo. Ariko iyo umuntu yakoze icaha muhanure, muganirize, musengere. Ubonye yabigize mugenzo hagira umutima ukomantaye aho kumuhagarika ntaco ukoze. Ariko wabikoze rimwe gutuma umusora ukamufatira ingingo ruhasha ukamutenga ukamuhagarika, ibyo namakosa akomeye. Muhanure, muganirize, musengere, hanyuma ubonye ko nabigira kumuhagarika aho ni sawa. Kuko urumva yuko aba ari karakora ibyaha, kandi Bibiri ivuga ati ukora ibyaha niwe wamugwaniza, sivyo? Rero kumuhagarika ubwo nyene ntabyo nemera. Ego tubashimire cyane. Turifuza kumenya kare ubutumwa mu butumwa bariko barigisha cyane cyane abakozi b'Imana mu maeglise mu mamesa atandukanye, harabaho cyane cyane kwigisha ku byaha. Umuntu bakamuhanuka ava no gusenga uvuga ati hari ibintu batwigishije byo kwigenza neza, kugira urufasoni. Ariko ubu akatwova mpusa usanga mu maeglise menshi iyo bagiye gusenga ari babandi cakira, urarose umuduga, urumva urarose umugabo mwiza w'amafaranga, urarose visa, cakira. Peka naho mwoduha umuco bimeze gute? Yo bari terambere canke bimeze gute? Urakoze cyane kwa kibazo. Ijambo ryo rivuga ngo itangiriro ry'ubwenge no kumenya uhoraho, no kumenya Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana yakuremye. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera bazombona, abandondera ubudahumeka bazombona, abandondera umutima umenetse bazombona. Kwigisha ngo
cakira ntabwo jewe nabishigikira. Iyo umuntu yiyejeje akitunganya akamigiye cyose yirinda icyo gisa naco, uwo muntu aratabagwa, uwo muntu Imana iramuhezagira. Ariko hano muri Afrika canke muri bihugu byo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania canke Kongo, hariho abantu bagiye bamenyera kuja ku bapfumu kuraguza. Rero irya mwemi y'ubupfumu bajako uyu munsi iri mu mashengero, aho usanga hariho abaprofeti bamwe nyigisho zabo nicakira nipokeya, akira viza, akira inzu, akira imodoka. Ivyo vyose ndavyakira, kandi za nyigisho zipfuye, za nyigisho z'abadayimoni, za nyigisho zo kuresharesha abakristo bahera ngo nimuze muzoronka ibi. Sino iyo umuntu akiriwe neza, Imana uwo mudugira wumuha iyo nzu, iyo viza, kuko ibiri ku isi byose ni Imana yabiremye, ni vyayo. None gute wowe umukristo weje utunganije, Imana yo kwima amafaranga yo gufungura, yo kwima kuba, yo kwima byo kwambara, nimwe mizo mukirezi bayo tutarima, kandi ukabona zibaho ku munsi ku munsi. Rero abigisha ngo shakira ngo akira izo nyigisho, ubwo yigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo kwihana, ubigishe kwiza kwitunganya. Igihe cyose ariko urabigisha ibintu nk'ivyo, ubu uriko uyugisha neza. Na Yesu Kristo imyaka 3 yamaze ariko arigisha. Yesu batabizi yamaze imyaka 3 n'amezi 6 ariko arigisha, ari muri misiyo yiwe Imana yari yaramuhamagariye hano ku isi. Inyigisho ziwe zari zifatiye kwiyeza no kwitunganya. Haleluya! Nta migisha, nta bitangaza Yesu yigisha. Yesu yabohora ababoshwe, abagwayi badayimoni, abagwayi imibembe, abanyunyutse, abo Yesu yagende bakiza. Nta bintu by'ibitangaza nk'ibyo tubona uyu munsi bashanya mwamwe bakora Yesu yakora. Rero umuntu mwigishe yizere Kristo, yihane, hamane mara kwihana azotabagwa, kuko nico Imana twese hamwe ituhamagarira. Ya tukingaho nyene hari n'ikindi kigiye cigaragaza, ugasanga bamwe mu bakozi b'Imana bavuga ko berekwa, ugasanga nk'akarorero uri nk'umusore witeguye gushinga urugo, barakubwira ati tureretswe yuko ujya mu mukobwa mudakwiranye, Imana yatubwiye ko atari uwo muzobana. Ugasanga uri umwana, barakubwira ati tureretswe ko uzoba iki, tureretswe na biriya na biriya. Ugasanga biriko biragenda bikomeza imitima y'abantu, ugasanga abantu uko baravyizera bavyegereza umutima, ugasanga barakubwira ati ndezwe yuko mu minsi mike uzoba muri Amerika, ndezwe ko mu minsi mike uzoba ufise etaje. Ugasanga umuntu yaravyegereza umutima, yaravyizeye cane, biranamukomereza. Tugaho ho mu bivuga kwiki? Kubisanzwe je novuga yuko iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, hariho ubwenge buva ku Mana, Imana imuha. Sivyo? Kuko nta muhungu atazi yuko azorongora, nta mukobwa atazi ko atazorongorwa. Iyo Imana yakuremye uri umuhungu, quelque part haba hariho uw'Imana yaguteguye muzobana, naho ubutamuzi. Rero kumva murakubwiye ngo Imana irambwiye ngo iraguhaye umugore, sigitangaza akubwiye. None ko Imana yarinde besina bibiri, umuhungu n'umukobwa, ntibaye kuba wahari. Rero kuvuga ngo Imana ngiravuze ngo akira ngo umugore, ibyo si bitangaza, akubwiye ibintu wowe usanzwe uzi. Urari muri umukobwa uri umuhungu, hari uwawe. Rero uwogira ngo mumenye ngene uzogenda wegera Imana uyisenga. Tugiye kura nko muri Genèse 2 chapitre 18 haravuga ngo ntibikwiye yuko umuntu yibana wenyene ngo hinge ndamurondera umufasha wikwiranye. Imana yabonye kudakwiye ko Adamu ko yokwibana wenyene mu itongo rya Eden. Imana ishima ku musinzi ry'ubutikoma, imukura mu bavurumwe, ugura bavurumwe iruhindura umugore twa Eva. Rero hariho Eva wanje Imana yandemeye, nawe hariho Adamu Imana yakuremeye, nawe utaramuhishurira ngo mubone, natakimenyetso urabona, wewe senga wihanganye, Imana zo nimukwereka umunsi umwe. Rero ibyo kuza turahendwa ngo Imana ngivuze kunuko tuvyima amatwi. Abo ni babandi nyene Imana yavuga bazoye kuyadukiza, bigira ko bavugishwa, ko bahanuzi, naho tubasuze naho tubapimira. Byo kuvuga navyo ngo Imana ngira guhaye viza, ndakuvuga ngo urinde ugiye Buraya, nizo sibitangaza. No, Iburaya si mwijuru ni mwisi.
kuja muri Canada, kuja mu Bwongereza, kuja mu Faransa, ni kwisi. Ivyo ni ibintu bisaba kurondera visa, kurondera passport, ubizikiriwe byose ukabikora hama ukagenda. Si bitangaza. Rero numva yo je nuhanura abantu bariko baradukurikirana kuri Roy TV yuko cyane mwosenga mukarongorwa n'Imana, ntimurongorwe n'abaprofeti, ntimurongorwe n'abahanuzi, kuko abahanuzi bakino gihe beshi nabi binyoma. Ariko kandi hariho n'abahanuzi b'ukuri, ntabwo bose ari binyoma. Hariho n'abaprofete b'ukuri bakorera mu ngabire yabo, bakorera muri do yabo, bariko barakora mu muhamagaro wabo. Ntabwo ari bose ari binyoma. Nkuko rero tubatandukanya biciye mu ngeso mu byo bigisha ari ubatandukanya. Tubashimire cyane mbere ko turangiza n'akaye kajambo mfuza kubwira abakunzi bacu ba Roy TV nkuko z'Imana. Ikintu nobwira abanywanyi ba Roy TV abayikurikirana nuko bo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Hari ijambo nshaka kubasomera riri mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 24 umurongo wa 47 havuga ngo kandi yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina giwe. Imana ishimwe cyane ngo ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina giwe. Iryo zina ni rya Yesu Kristo. Nyimba uri kurankurikirana utarakira umwami Yesu umwami n'umukiza urarushe, uko birivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Rero icyo rero kubwira akira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nyimba waramwakiriye naho bandanya ugira ingeso nziza, ugira inyifato nziza. Abakuyovye baguhenda abo ubimici ubime uvyumviro vyawe, ariko ube mwijambo, usome ijambo, usenge, niho utazozimizwa n'inyigisho z'ibinyoma zigestanukanye. Kuko amashengero yose ntabwo amashengero yose bariko bajya mu ijuru. Hariho bariko barahona bahonera ndani mu ishengero nyene. Kubera iki? Kubera inyigisho zipfuye, inyigisho atabuzima zirimo. Rero icyo nubahanura no kwakira umwami, bakakira gakiza, bakaba mu vyibani bagombamwo, bakirinda icani gisa naco. Aho oye nta nkeka nta kabuza muzotabagwa, muzobohoka, imiryango yanyu izotabagwa, namwe ubwe mutabagwa. Uyu munsi tubona ingo nyinshi zishingwa ziguma zisambuka. Amadivorce ni menshi, amadivorce ntabwo ari mu nyamahanga, no mwishengero tuyasangayo. Ivyo byose biva he? Biva kuri za nyigisho zipfuye zizimiza abantu. Bamwijambo senga Imana hama ibyawe Imana izo biroranyiza bikinza neza. Imana bahumugisha. Murakoze. Tubashimire cyane kimwe cyane aho kugira tubare kigiye ko badukurikira muruvise umuco kugiye bitandukanye kubyo muhora mubona muhora bibadadanira kubyo navuga butumwa wa kino gihe aho usanga harimo ababeshi kandi aho usanga harimo n'abavuzi mu ngene kugiye kuzobatandukanya. Mwirinde guhendwa. Kimwe cyane rero na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bose yameze neza cyane. Saba n'abatagira subscribe mu mandani n'ukurikirana bya Roy TV. Amakuru masasa yize. Au revoir. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. Ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. TV,